Urumuri rw'amahoro ku ncuro ya 13 kuri uno wa mbere igenekerezo rya 6 Munyonyo umwaka w'2023 rukaba rwagendeye komine ya Giteranyi rubandaniza muri komine Butihinda eka ruja no muri komine Gashoho rusozerera muri komine Gasogwe aho urumuri rw'amahoro rwagiye hose ruraca intwararumuri zagenda zirakora ibikorwa by'iterambere bitandukanye aha twavuga nko gutera ibiti vy'ikawa muri komine ya Giteranyi guterura amabuye eka no gutanguza umushinge w'ivuriro muri komine Butihinda eka mbere no gusanza igaraviye mw'ibarabara muri komine Gashoho bakaba baherukiye ku gikorwa co gucanga no gutanga ibeto vyabereye muri komine Gasogwe. Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Batwanayo akaba yashikije ko ari imboneka rimwe urumuri rw'amahoro ruca mu makomine yose agize igihugu c'u Burundi akavuga ko urwo rumuri abenegihugu bojana mu mitima yabo rukabamurikira kugira ngo abarundi biteze imbere. Eka Buramatari gashima agakemura nyikisima katanzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kiretse gusa yuko twase kugenda rutavuze na cane cane uko mutari bamenyereye kugira ngo mwaravye bati mbega bano bantu nabahe bari kubiki beho kya kintu bafise mu ntoke caka n'igiki kuko ku vy'ukuri nimboneka rimwe urumuri ruca makomine yose. Uru rero n'urumuri rw'amahoro twakirijwe nyene icubahiro umukuru w'icacu akaba yadushije ku munsi wa gatandatu aja kuri stade Umuco Muyinga kugira ngo bamwe niho mwari muri rero urumuri baruzanye ngaha ku komine twavuye ku ntara dushaka rero muce murutwara mu mutima murujane ku mitumba umva ngaha agende yakaka agende yumva ko ari umuriro wamurikiye urukuye ku mutumba ruce rugenda ruce mu Gatsimbiri ruvuye mu Gatsimbiri rugenda kwa Nyumba 10 ruvuye kwa Nyumba 10 rugende mu ngo zanyu mu ntumbero yuko twiteza imbere tuva aho turi dufata intambwe twiteza imbere niyo ntumbero mu 2040 ngaho Gasogwe cyo dusanga ariho ambuteyaje y'amamodoka hari ambuteyaje y'amamoto hari amazu meza mufise amatara n'amazi akwiye abana banyu basa neza none rero nta majambo menshi bavuga mvuga twese gushimira ubwa mbere ku ntwararumuri kuko aho twaciye hose bagiye bagira icyo baterereye aho hantu basanze bari kubikorwa bisigure neza yuko no ngaha babaterereye baraterera komine imifuko 50 y'isima kandi siyo 50 gusa uko muzobana yamukora neza n'iyindi zoza uko muzoba ibinebwe niyo muteza kwitora niko bimeze sivyo none ariko uko mukora dushirako mukora tuzana. Nayo Epipode Baranyikwa arongoye umugwi w'intwararumuri akaba yashikirije abari aho ko bakwiye gushigikira imbono kazoza yashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ko Uburundi mu 2040 buzoba ari Uburundi bwifashe eka no mu 2060 bukaba ari Uburundi buteye imbere. Baradushika mu ntara ubu twinjiye mu makomine tukaba tugeze muri komine ya Giteranyi mbere tukaba tuza guca no mu zindi aho tuzogenda imihingo yose amakomine yose agize Uburundi dufise ijambo rivuga kuvyerekeranye no kwitegurira kwinjira mu mbono kazoza mu 2040 tukaba turi igihugu cifashe mbere muri 2060 tukazoba turi igihugu giteye imbere. Rero nyene icubahiro aravuga ati mubambarize iyo mbono ko bayumvise kandi bariko barayikurikirana mwebwe mwatanguye ndabibonye bambwiye ko aha dukoze igikorwa mugejeje ku kawa 3,000 ndumva yuko muriko muraja mu mbono kazoza ico gihe ko tuzoba turi igihugu cifashe 2040 munyarutse ariko aho ni igikorwa mukorera hamwe igikorwa rusange umwe wese ahaherereye mu rugo rwiwe atora igikorwa gishobora kumushikana kuri iyo mbono muri ico gihe tukazoba dufise ingo zifashe tukagira imitumba yifashe tukagira amakomine yifashe mbere n'intara zifashe gushika ku gihugu cifashe kigaba kikigaburira
ngira ngo aho turatahura nayimwe murabitahura abatahura mushira ukuboko hejuru mbabona ndumva yuko imigambi rero umwe wese yitegure ariko ntiyitegure ngo agume yitegura tuzogera icyo gihe akitegura iyo mwamaze kubona ko irashe muyishire mu ngiro haba mu ngo haba mu ntara haba mu mitumba kugira ngo dusiganwe n'iryo terambere umwe wese arashobora kuvuga ati icyo gihe nzoba mfise inzu z'amabati zibiri icyo gihe nzoba mfise imbere y'iwanje hateye ibiti cyangwa nzoba mfise ibikumba bingahe bishobora kuvamwo amafaranga akwiye ashobora kuntunga ibintu nk'ivyo ni komine rero igira imigambi yotuma abenegihugu bashobora kwisununura bagashika kuri iyo mbono y'icyo gihe twagomba rero tubashikirize n'indamutso nyene n'icubahiro ntavuga gusa imbono aranabaramutse ejo bundi yari kuri stade hano ndazi ko benshi mutashitseyo yarabaramukije mugaramutsa abari hafi aratuma nabo bari kumwe abari baje ngo baramutse abenegihugu twebwe rero turi intumwa ziwe akaba agira ati aho muca umutumba muca kose komine yose mundamukirize abenegihugu ndabakunda umwanya n'umwanya muzoza mubona nawe ashitse hano aje kubihera iyo ndamutso ababona amaso mu yandi ariko aha twateye iyi kawa mugabo yagize ati mujana agaseke aho hose bariko barakora igikorwa c'iterambere mubashikiriza agaseke k'agasima aha ku ntara kuri iryo nyubakwa nini y'ikirimba ca Buramatari azokoreramwo gishasha ciza giteye igomwe mbere mumumpera amashi tukabakora ibikorwa bidasanzwe twahasize imifuko 500 kugira ngo atere amakaro aheraheze hanyuma rero izindi shantiye ziri mu makomine ntonto twagiye turibangikanya imifuko 50 aho hose abenegihugu bariko barakora ibikorwa rusange ako niko gakemanyi mwarungikiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Mumenya ko aho urumuri rwagiye hose ruraca rwakiye rurakigwa na ba musitanteri b'amakomine atandukanye eka no rwaruka rw'abanyeshure bo muri ayo makomine urumuri rwagiye ruracamwo bakaba baronse akaryo ko kurwakira.